Nikaze nchiti mukunzi w'ibiganiro vya The Real TV Show nko gusanzwe uri kurayibona no host wawe Alain The Real nakwemere ko kuzana bigiye bitandukanye abagiye batandukanye ndetse nahagiye hatandukanye. Hano turi ni muri Nyabugete Samuel's Hope Hotel abona yuko ari hotel igiye kugururwa inyuma y'ugururwa rya Indundi Radio canke Indundi Culture Radio. Abona yuko aba diaspora babiri bakoze amateka mu gisagara ca Bujumbura kugura hotel kugura insamirizi yari sanzwe ari Radio Culture ariko kandi usanzwe arongoye Indundi TV canke Indundi Magazine yashoboye kuyigura maze ikihinduka izina yitwa Indundi Culture Radio canke Indundi Culture FM. Rero general kwemerera ko ngomba kukuzanira bigiye bitandukanye nka kwereka ingene biriko biragenda. Indundi Culture FM ndetse na Samuel's Hope Hotel aho ubona yuko bigiye kwemera neza cyane. Abantu bari ndani basa neza barasharije nko kuri kurayibona twagerageje kugira ngo natwe duse nkabo kugira ngo tuguhe amakuru ameze neza. Pasteur bagenzi ni hari na SamuelNDAYIRAGIJE asanzwe atwara dikobu nawe nyene ni hari ari wenyene kino kibanza reka twinjire kugira ngo bice bigenda neza. Ukabishaka amafoto meza, ukabishaka video nziza mu manza zigiye zitandukanye. Tigwa Gasore ari cameraman wa The Real TV Show urashobora kumwikora kuciye ku mbuga ziwe ari nka Tigwa Gasore cyangwa ukandikira The Real TV Show uciye ku nimero zanje canke kuri Alain The Real kugira ngo cyadugo connecta ibintu bigende bimera neza. Utwizeye tuguha ibimeze neza. Nikaze cyane kugira ngo ndakwereke.
abana turuka hariya bamurunga ifaranga ndayigira mu birori hanyuma hageze yuko murakoze rero tudatevye ngira murabona yuko ibirori bigira bitangure ariko dusabe muri korale badufashe mu gutegura imitima mu gusenga hama turahita tuje mu gisabisho mbere yuko dutangura ibikorwa nyezina vyadukoranije uno munsi.
amashimesha y'umuyobozi komeza karanga rero ngira amahoro ko turi yayipanze n'ukuri nyakubahwa mwese mugize inzego zitandukanye mwizigiwe n'abenegihugu ngo mubaserukire mukamuvyagiye ngaho no munsi banyakubahwa murongoye abarundi baba mu mahanga nyakubahwa murongozi mukuru wa radio Indundi Culture banyakubahwa mwese nzego z'umutekano mu vyagiye ngaha bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese mu vyagiye hano nitugira amahoro ubumwe ibikorwa n'iterambere uno munsi dufise akanyamuneza ntangere ubwa mbere ko tukiri bazima ubwa kabiri ko Imana yatugiriye neza tukaba twarashoboye kugaruka hano muri kino gihugu nk'abarundi nk'umwe mu barundi yabaye mu makungu nico gituma rero nagomba manze sigure gatoyi ibijanye na Samuel's Hope. Samuel's Hope rero izogorana benshi bazorivuga gutandukanye bamwe bazorivuga mu Kirundi abandi bavuge mu Congereza abandi bavuge mu Gifaransa abandi mu rurimi rwabo uko basanzwe bavuga iryo zina. Samuel's Hope rero ni kuvuga ni kwizigira dufise ko ejo cyangwa no munsi ibintu bishobora kugenda neza ni ivyizigiro dufise kuko ikibazo tugira twebwe abantu tuba tugiye hanze y'igihugu hari igihe tuca twibaza yuko tuba ahantu heza hashajije ukaca usanga turibagiye aho mbere bishika ugasanga n'Uburundi tuvuga nabi ugasanga mbere naho tuva ntitugomba kuhavuga kubera ko bari habi mugabo Samuel's Hope ni societe nk'izindi twashize inguvu kandi tuzobana dushira inguvu mu by'uburimyi n'ubworozi mu bisata nyene icubahiro umukuru w'igihugu adusaba gushiramo inguvu ari naco gituma twashize inguvu uno munsi tuvuga ivy'iki gikorwa gusa ariko nagomba ndabwiye yuko Samuel's Hope turi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turi mu gisata c'ingenzi turi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ariko kandi turi mu gisata c'amahinguriro. Iyi ni intango rero turafise n'ikindi gikorwa nk'iki tuzugururaho kera kijanye n'uburimyi n'ubworozi hari amatrakteri twazanye kugira ngo dushobore kugira ico bita uburimyi bwa kijambere tworohereze umwene gihugu arima kugira ngo abarundi natwe ivyo kurimisha amaboko tuvyibagire tubikore nkaho tubaye. Rero nk'umurundi yabaye makungu nariyumviriye ndabona neza yuko ego ntibishemeye ino hotel Samuel's Hope sinini par rapport y'izindi ziri ngaho Bujumbura ariko Samuel's Hope tugomba kuzana ibikorwa tubona aho tubereye aho tuba tubikore kujya nyene. Ino hotel rero ifise akarusho kanini cyane nino izokwakira abantu bagera kuri 200 no kuvuga 200 ariko turashobora kuzoguma twongerako nitwabona yuko tuvyumva kumwe. Akabijya rero kino hotel ubwa mbere nuko abarundi tuvuye hanze tuba dukeneye kuba ku isi yose. Ndi muri Amerika ukaba uri mu Bushinwa ukaba no mu Burundi bitworohere communication. Ico gituma hano hantu muzohasanga internet ibereye nibaza ko atandi muzohasanga Bujumbura. Tuzogerageza ku maximiza capacité ico bita ngo mega sinyane bavyita. Donc tuzo maximiza kugira umuntu yicaye hano ashobore gukoresha internet ku buhinga no ku rugero rushimishije nkuko uri muri Amerika bikora. Iyo niyo ntumbero dufise twarabikoze kandi twarabitanguye niyo ntumbero akora kabijya ka mbere mporasanga ngahaye ahantu kenshi abantu bagenda ngo
ngo kuri cafe guma kurondera internet. Nibaza ko ngaha naho nyene tuzoyizana kugira ngo abantu bo mwaka karere bigende neza. Hanyuma ino hotel twimviye kuyubaka ngaha kubera ko twasanze yuko mu Burundi bafise umuco no kwita ko ari mubi. Mu Burundi bafise umuco mubi yuko abantu bagenda bakurikira igisagara. Muga muri Amerika bafise umuco yuko umuntu ntakurikira igisagara, ahubwo igisagara aragitegura abantu bakagikurikira. Bisigura ngo nitugomba ko abantu uzamva umuntu aho guteza imbere hariya akagomba kugenda hirya. Tugomba rero yuko abarundi bari muri kano gace, kuko nasanze abarundi benshi baba hanze burya benshi iyo bagiye kuraba iyo bava bagenda uko barafata rino barabara mugabo ntiyagira ahantu baruhukira. Tugomba rero kwiba destination aho bitegurira kugira bafata urugendo rubajana mu hariya iyo baba ariko baraje. Abavuye hariya nabo bagashikira ngaho kugira ngo bafate inzira. Majambo make rero ino hoteli ije hageze kuko izofasha abatari bake, ariko ino hoteli rero tugomba kuyishira ku buhinga bwa none, nico gituma izimvye. Bizimvye cyane mugabo izoba yoroshe ku muntu asanzwe aba mu mahanga ntizomuvuna. Izoba yoroshe kandi ku muntu asanzwe atahura ubuhinga bwa none dukoreramwo. Ikintu cya mbere rero kiri ngaha kandi twagerageje gushiramo ingufu nuko abantu bavuye hanze n'ababari ngaha bazoronka ahantu bashobora kwikurira indugumba, no kuvuga piscine twarashizeho kugira ngo bashobore koga. Icya kabiri twaragerageje gushira ingufu cyane mu bijyanye na security, umutekano. Hano hantu hari renforce ku buryo umutekano ukingiwe bikwiye, nta nkozi y'ikibi nawe izomena kiretse ari igitero kibaye. Mugabo bimwe babandi ngusanga umuntu yaciye mu idirisha yagize iki, aha nta bizohaba. Murabona yuko twagerageje kubaka, dufise amakamera hirya no hino akikije ino nyubakwa. Hanyuma dufise security mu mpande zose, nico abantu bahemberwa. Hanyuma turafise rero nico bita scanning machine. Nta muntu azokwinjira ngaho atabaye scanne. Tuzoteza gukupima turabe yuko umutekano wawe n'uwacu vyubahirijwe. Bisigura yuko nta muntu azoryama ngaho tutazi ivyo afise. Naho uzonyegeza abazoba bajejwe ubuhinga kugira mugiye gufata ikibuga indege babagirira irya mpuzo nangaha niko bizoba bimeze. Nuko rero umutekano urakwiye bimeze neza. Ikindi rero kiryoshe n'ahantu uryama, n'ahantu heza gose cyane hagaciro. N'ahantu hagaciro. Muranumva bamwe bavuye hanze bashika bidoga ngo hoteli nturyamamwe ngo uvyuka wasenyaguritse imbavu. Aha si uko bimeze. Ibitanda bigezweho, imatera nziza n'utundi tuntu twakabijya. None rero nagomba ndabashimire mwebwe mwatwitavye, ndababwira yuko ino hoteli ngaha ku bwanyu ni kibanza ciza cyo kuruhukiramwo, ariko dufise intumbero yo kwagura tukagira binini bivanye n'ingene tuzoba turiko turabona biriko biragenda. Nagomba rero ndabashimire ko mwaje kudutera iteka uno munsi nyene. Ntimwitinye, igiciro ni kibaye kuri umunsi wa mbere tubaza kuvyorosha. Hari abamaze gufata ivyumba turabashimiye, mwe mutarabifata muraza kubifata sivyo, kugira ngo ntimurare muragenda ijoro kandi hari ikibanza gitunganijwe neza. Nagomba rero nshimire nyakubahwa perezida umurongozi mukuru wa Indundi, kubera ko twakoranye neza. Murabona ko nibi tubifashanya. Engineer Pastor bagenzi dusanzwe tubana mu makungu, turegeranye bashakana cyane. Nico gituma ibikorwa vyiwe byose ndabimenya n'ivyo wanje akabimenya. Nimuze kubifatanya rero bino bintu ni radio Indundi Culture hamwe na Samuel's Hope Hotel uno munsi turiko turavugiramo uno munsi. Rero nagomba ndamushimire ko yanyemereye nawe ko dukorana tugafashanya. Nagomba rero imbere yuko ndangiza nshimire nyakubahwa perezida, icegera ca perezida wa diaspora ari ngaha n'abandi dusanzwe dusanga uburongozi ko baje kudushigikira muri kino gikorwa.
umwanya wo kwisanzura uraza kuhaba, umwanya w'amajambo yandi uraza gukurikira. Nabonye nabubahwa ngaho washitse ngaho muri sense, karibu. Turaza kubandanya tuganira, nagomba ariko imbere yuko mbandanya kameme muri Amerika udashize umugore imbere biragorana. Nagomba madame wanje nzi ngaha gatoyi ashike kugira abamurabe. Abahora bibaza yuko hari abantu benshi bazi ko nkiri umusore, sivyo? Ndubatse uyu ni madame wanje. Nagomba ndamuhe amasegonda 30 gusa aramutse, kuko si kiragi, kugira mwumve ko avuga, hanyuma se twavanze. Ndabaramukije cyane, ndashimye cyane kuba mwaduteye iteka mukaza kudushigikira muri kino gikorwa kidasanzwe cyo kugurura inyubako yacu. Imana ibahezagire cyane, murakoze. Wakoze kubahiriza umwanya sheri wanje. Murakoze rero nyakubahwa murongozi w'igisagara ca Bujumbura, mwakoze kutwakira, mwarakoze kutuba hafi, mukora ibikorwa vyiza. Nagomba ndangirize kuri kano kajambo. Ubwa mbere ndabakengurukira ingene mwitanga mutiziganya kugira ngo abo murongoye bamererwe neza mu gisagara ca Bujumbura. Ndabashimire cyane gose ko twebwe aba diaspora mwatworohereje mu kudushiraho kajya kantu gishe de la diaspora. Rero mwebwe nanye n'icubahiro mukuru w'igihugu n'izindi nzego zose mukorana, turabakengurukiye, kandi aba diaspora bari ngaha tubakomera amashi vrema, abariko baradufasha cyane. Mwakoze kuza, mwakoze kuba kumwe natwe. Ibisigaye ngira ngo turacari kumwe, muraza kuba kumwe natwe. Acu ikitunezeye nuko mwaduteye iteka mukaza kuno munsi, ariko aka kajambo mukanshikirize nyiri icubahiro mukuru w'igihugu, mumubwira yuko tumukunda na leta yiwe yose, ingene bariko barakora neza. Nk'aba diaspora turabibona ingene bariko barashiramo inguvu zituma kino gihugu ejo kizoba ari igihugu ciza cyane, gisa neza cyane, giteye igomwe. Ivyo rero turabashimiye. Ibi ndabivuze kubera ko nsanzwe ndi umurongozi mukuru wa Dikobu, ishirahamwe ry'abantu bari muri Etats-Unis, ariko kandi kubera ko twatunganije isabukuru dukunda Burundi, tuzogaruka ko ku itariki 12 mwese muri ngaha tukaba tubatumiye, muzobe muhari, ni hajya kuri arena. Tuzoba turiko turavuga ibintu vya dukunda Burundi, bisigura yuko tuzogaruka ku bantu tubona bariko barakora neza, berekana ko bakunda Burundi vy'ukuri, kugira ngo Burundi ejo bushike aho bwifuza gushika. Imana ibahezagire, murakoze. Je akazina kanje ndi bagenzi n'ikindi pasteur. Abantu benshi bambonye bazango ni umupasteur, ariko se ndi umupasteur. Nakazina nahawe na papa ari no ngaha, amutama na hafi filmato, kaba yicaye hariya muramubona. Nagomba ndabashimire kandi ko namwanteye iteka, akaba ari kumwe na n'umuvyeyi w'umutambukanyi wanje atashoboye gushika ngaho no munsi kubera yasubiye iyo dusanzwe twasindaro kubera ibintu by'amashure. Nawe nashaka mufashe tubakomera amashi kuko nibo bavyeyi banje. Ego ibintu byinshi byavuzwe mu byo nita iterambere ku bantu baba mu mahanga, diaspora. Turiko turagomba kuza twereka makungu yuko igihugu cacu ari ingendo. Nico gituma mubona nafashe igisata cha iyo radio mwumva Indundi Culture. Mushobora kwibaza muti none Indundi Culture ije gukora iki? Nkuko yari yabitangwe kubivuga, dusanzwe dukorana na diaspora,
turashaka yuko abantu bose bo muri diaspora baza ngaha mu Burundi bakabona kene Burundi buryoshe n'ubundi ntiburyoshe ga yemwe buracoshe gose muze mubaza bari muri Amerika bari mu za Canada bazobabwira yuko atahandi hari klima nko ngaha mu Burundi rero iyo radio kino nyamukuru tugiye gukora tugiye guhimiriza ico no kwita bridge no kwita igitarikwa ya abantu baba hanze n'abantu bangaha mu Burundi nimba hari abantu bafise imigambi yo kuza gukorera ngaha hari ivyo bafise bitagenda neza turashobora kubatohoreza tukabibereka ikindi naco mwibuke yuko umuco n'akaranga mwabonye izo ngoma ngaho ni ibintu atabandi bafise tari ngaha mu Burundi nico gituma iradio yacu y'imico ari radio ikwiye gufatwa mu mugongo gose kuko nayo nizozana abantu bavuye hanze baje kuraba ivyiza by'u Burundi kugira ivyiza by'u Burundi biboneke ni twebwe barundi turi hanze tuza turavyerekana rero tubicishije muri radio Indundi Culture ndibaza bizoshika kure ikindi naco tugiye gukora mu maguru masha nivyo kumenyekanisha nk'ibintu by'ibidandaza biba biriko birabera ngaha muri mu Burundi abantu bo muri diaspora badashobora gushikako tukabibashikiriza ni migambi myinshi dufise n'igisata ca karanga aho nk'ibicurangaju kavukire usanga abana buno munsi batakivyijukira ugasanga muri diaspora abana bose nta n'ikirundi bashoboye kumenya ico kintu ndazi yuko hari ama association menshi yo muri diaspora ariko aragerageza kukinonosora kugira abarundi biwacu abana biwacu tuvyarira hanze bashobore kuvuga ikirundi birababaje gose kubona uzanye umwana ngaha akaraba sogokuru nakamuraba ntihagire ico bavuga kubera ikigwa rurimi nagomba nkomere n'amashi dikobu rifise ico gisata liko ragomba kwigisha abana batazi kirundi mu Burundi bari mu bihugu vya cyane muri Amerika ko niho duherereye bagiye guhaguruka kandi abemereye yuko dufatanije na radio Indundi Culture yuko tuzobishitsa abana mukaza mubana kuri za aeroport mutarinda kurondera ururimi mubabwira kirundi bakavyumva ni ibintu vyinshi tugiye gukora singomba kurandira bari bampaye iminota 5 murazi yuko abantu baba engineer twize ibiharu turavuga cyane murakoze kuri uno munsi w'igenekerezo rya 29 mu kakaro mwaka w'ibihumbi 2023 niteka ntangere kuri diaspora niteka ridasanzwe ku ndongozi za diaspora kubona twashitse hano ku munsi wo kugurura iyi hoteli yubatswe n'umwe muri twebwe n'umwe mu barundi baba mu mahanga SamuelNDAYIRAGIJE iyo tuvuze diaspora kumbure hariho benshi batabitahura umudiaspora mu bisanzwe n'uwo murundi wese yajabutse imbibe akaja kuba mu mahanga ariko vyubahirije amategeko akaba ari mu kindi gihugu abifitiye uburenganzira ariko rero akaba uyo muntu ariko akaba yagumanye ubucuti n'igihugu c'amavukiro akaba kandi yemera kugumana umuco n'akaranga vy'u Burundi umwubahwa SamuelNDAYIRAGIJE aragaragaje kuri uno munsi ko yagumanye ubucuti n'igihugu camwibarutse akaba kandi ashize mu ngiro imwe mu ntumbero dufise muri diaspora iyo nayo ikaba ariyo kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu catwibarutse akaba kandi yarumvise akamo duterwa n'igihugu leta y'u Burundi kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu nagira ngo rero tumukeze bimwe bivuye ku mutima kandi nsabe mwese cyane cyane abadiaspora
baje gushigikira kino gikorwa kugira ngo tumukomere amashi. SamuelNDAYIRAGIJE aratanze akarorero keza muri diaspora. Hariho n'abandi basanzwe barangura ibindi bikorwa, mugabo ibitubonye ngaha murabona yuko bibereye ijisho kandi n'akarorero keza ko gukwirikiza. Ariko kandi turazi yuko hari abarundi baza kurangura ibikorwa nk'ibi hano mu Burundi ariko bagahura n'ingorane zitari nke. Ari naco gituma ko twagiriwe ibakwe tukaba turi kumwe na nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura, ko twoca tumusaba kugira ngo baze baratubera ijisho kuvyo turangurira hano, kugira ngo aba barundi baza kurangurira imirimo yabo ngaha hano, kugira ngo bateze imbere igisagara ca Bujumbura n'igihugu, bakingirwe kandi n'ivyabo bikingirwe. Murabizi hariho benshi baza hano bagahura n'ivyago bitandukanye, bagakubagurwa, bakibwa, utwabo tukanyagwa, ariko kubera ko basanzwe babakure bakabura ikibafasha, niyo baje hano bakitura inzego z'ubutungane kugira ngo batunganirizwe bikagorana kubera umwanya muto baba bafise. Aha rero turabasavye cyane dushimitse ko mwodufasha kuri ico kintu kugira ngo abarundi baba mu mahanga baje hano bakingirwe, hamwe kandi n'ivyabo bikingirwe. Ako nakamo tubateye twongera dutera leta y'u Burundi. Ako kamo kandi nongeye ko gatera aba diaspora abari hano n'abatari hano, kugira ngo dukomeze ibikorwa nk'ibi. Tumaze iminsi turi mu bikorwa bitandukanye vyo gufata mu mugongo imirwi itandukanye y'abakenye ngaha mu Burundi, eka mbere n'ibindi bikorwa. Hari igikorwa twaranguye cyo kukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru bakoresha ibimenyesha makuru byo ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo navyo nyene n'ibikorwa twibaza yuko bizofasha gukomeza iterambere mu gihugu no guhanahana amakuru hagati y'u Burundi n'abarundi baba mu mahanga. Aha nagira kandi mboneraho nkeze abarongoye radio Indundi Culture. Aba nabo nyene badufashije kugira ngo tushike ku mukundi mugambi twishinze muri diaspora Ndundi, ari kugira ngo abarundi bose ba mu mahanga ntibate akaranga, bagumane umuco w'ikirundi. Iyo radio rero turizeye yuko izogira uruhara kugira ngo tugere kuri iyo ntumbero. Namye mukanya nyaga n'umuyobozi arongoye iyo radio yuko tworaba ingene dukorana kugira ngo badufashe mu kwigisha abarundi ba mu mahanga ibijanye n'umuco n'akaranga vy'ikirundi. Ico kintu turagikeneye cyane kugira ngo abarundi nabo nyene bakomeze umutima wo gukunda igihugu, kuko murabizi yuko bica mu mico bigaca no mu karanga. Abo rero nabo nyene bahinduye izina uno munsi, iyo radio ikaba yahinduye izina. Turabakeje kandi nosaba yuko tubakomera amashi y'igikorwa ciza barongora. Nuko mu kurangiza nagira ngo ku izina ry'abarundi bose bari ngaha baje bava mu mahanga baje gushigikira kino gikorwa, dushime icicaro twahawe na mwene wacu SamuelNDAYIRAGIJE. Kwiteka mwatwakiranye, hanyuma kandi nsabe yuko twese twogira umutima nk'uyu wo kumvikana no gukorera hamwe. Iyi hoteli Samuel yubatse yayubatse ari umwe.
mubona vyogenda gute igihe twoshira ingufu hamwe twese two kubaka iyingana gute igihe twoshira uburyo hamwe. Nagira ngo rero sabe yuko muri diaspora twokomeza uwo mutima wo gukorera hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe. Ndazi yuko uburyo burahari, turabishoboye, ubumenyi burahari, turashobora kurangura ibiruta ngaha kandi vyoteza imbere igihugu. Iyo migambi turayifise, ico dusaba nuko aba mu mahanga twoshira ingufu hamwe tugakora twumvikana tudacanamwo. Ni kuri ayo majambo nagira ngo ndangize nongera nkeza nyene urugo yatwakiriye, tumukeza ku cicaro yaduhaye, hanyuma tushime n'inzimano turiko turaronka, hanyuma ndazi yuko tuza kumunywera nk'abakunzi, kandi ngira ngo n'uburaro burahari twabubonye. Benshi ndazi yuko kumbure bahava basaba yuko bigumira hano kubera icicaro kirabereye. Nuko ndabakengurukiye mwese, Imana ihezagira abarundi n'Uburundi. Murakoze. Radio Indundi FM, nyakubahwa mfasoni murongoye sense baduteye iteka, banyakubahwa mwese kugira ngo sinihende kuko ndazi ko hari ivyubahiro vyinshi, ariko ntibagiye icegera cy'uburongoye diaspora y'Amerika kw'isi yose. Murakoze kw'isi yose, banyakubahwa mwese, umuntu wese mu cubahiro, tugira amahoro, dusanga amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mbere yo gutangura rino jambo nifadikanye n'umusaserodoti w'umukama, nshimire Imana ushobora byose akaryo yaduhaye amahoro, iduha amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse n'igisagara ca Bujumbura kitibagiwe. Iyo Mana rero mumfashe dukura ubwatsi. Nagomba ijambo rya kabiri nshimire cyane gose abiyumviriye kino gikorwa, baba abubatse rino hoteli, baba barongoye radio Indundi FM. Tubanze tubakengurukire kuko ibi byerekana yuko abarundi turi ku kivi. Nongene nsabe abene gihugu muri hano mumfashe nawo nyene tubakengurukire. Ariko imbere yuko mbandanya ijambo, nagomba nsabe umuntu wese yitwa umudiaspora, yoba ari hano muri kino kibanza, tumusabe avyaguruke, tubasabe muvyaguruke kugira ngo abasangwa tubabone, tubakomera amashyi menshi cyane gose tubakire. Nagomba rero ku izina ry'abanyagisagara ca Bujumbura no ku izina ryanje nyene mumfashe twakirana akanyamuneza bene wacu b'abagiasibora akaryo bariko bararangura ibikorwa vyiza mu gihugu cacu Burundi. Mumfashe rero tubakomera amashyi menshi cyane gose. Ayo mashyi ni make, amashyi menshi cyane gose.
murakoze mu vyagire murakoze twababonye nagomba rero nongere nshime akaryo bene wacu b'abarundi bagiye hanze bagiye kurondera bamwe bagiye kwiga abandi bagiye kwisumamwo ariko murabona ineza bariko barereka igihugu cy'u Burundi igihugu cyabibarutse akaryo baje basidukanye n'iyonka abana bari hano abandi bari mu gisagara cyose cya Bujumbura kuko barafise urubanza rudasanzwe itariki 12 menga itariki 12 barafise urubanza rudasanzwe aho abadiaspora bo kwisi yose baje mu gihugu cyabo baje kwirabira imigambi borangura ndetse baje no kuramutsa abavyeyi iyo ni iteka ridasanzwe kuko aho hambere abantu baragenda bagiye kurahura ubwenge mbere abandi bakagenda mu bikorwa bitandukanye ariko si benshi baza bagaruka ngo baje guteza imbere igihugu cyabo abo bose baje muri izo ntumbero nagomba mumfashe tongere twakira abo bose basanzaye mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bari mu gisagara cya Bujumbura tubahe ikaze baje iwabo bakomera amashi menshi cyane gose nyakubahwa SamuelNDAYIRAGIJE niko kwita twagomba tugutera intege kuko ibikorwa mwakoze canke ibikorwa mwimirije kuzokora mu gihugu cyacu ni ibikorwa bidasanzwe kubera iki kuko twarabonye yuko abarundi bamwe iyo bafise amafaranga canke bafise imitahe minini bagenda kubaka hanze ukamenga nta gihugu bafise ariko mwebwe nyakubahwa SamuelNDAYIRAGIJE n'umuryango wanyu mwahisemwo ko ino komine nziza ya Muha sinzi ko ariho muvuka mugabo ariho muvuka ni iteka ridasanzwe kuko hariho bavuga bati ngukize wakiriki akizi wabo twabibonye kuko iyi nyubakwa canke n'ibindi bikorwa vyimirije vyerekana yuko mwebwe mwakenye ziraguma mwahisemwo kugira ngo ibikorwa vy'iterambere na cyane ko ariko kamo se Barundi yateye abari hanze y'igihugu na cyane mwebwe aba diaspora kugira ngo muze mwubake igihugu cyanyu muze muteze imbere igihugu cyanyu kuko niyo mpetso yacu twese rero guteza imbere igihugu cyacu na cyane mu kubaka inyubako nk'izi biratanga n'akazi ku Barundi kandi n'ingenzi nazo nyene zirashikirwa rero nagomba harakantu mwavuze saba diaspora bonyene bazoza kuryama hano umurundi wese akeneye kuruhuka na cyane ko mwatubwiye yuko hariho umutekano udasanzwe hariho ivyuma bihanitse bimwe bipima na cyane muziko n'abajabuka imbibe ivyo vyuma bibaza bikabapima namwe mwarabizanye iryo ni iteka ridasanzwe kuko umurundi wese akeneye akaruhuko nka twebwe abakozi ba leta turashobora kugenda ahantu twaronse agakonje tukajana n'umuryango urumva umutekano udasanzwe tuje kuruhuka internet iruzuye debit internet iruzuye ariko nongere nce mbwira mugenzi wanyu icegera cy'urongo diaspora nivyo hari vyagoranye hari vyabagoye ariko tubatera intege igihe cyose
muvuye hanze muje mu gihugu cyacu cyanyu muzoze muradutera kamo na cyane cyane bijya bizoba bibagoye turabe tubibafashemo n'ingogana n'ingoga kuko hariho abantu nivyo sinovuga ko twera de hariho abantu bagifise ya mico ya kera iyo babonye umuntu aryamye ahantu heza canke avuye iburaya canke yambaye agakoti keza bamurara ku mugono ariko ivyo iyo n'ingendo ya kera amase ya kera ntagiho mu rutaro tubasabe igihe cyose muzoba mufise akagorane mutujya kara kuko twebwe nimvira ko nta kizotugora kuko uyo mutekano turafise n'urushiriza ngaho turafise n'ingabo z'igihugu twebwe mu gisagara ca Bujumbura turafise abo dukorana na cyane cyane bajeje umutekano nibo bahanuzi b'umukuru w'igisagara ca Bujumbura turafise abandi ibishigikizo vyacu abajejwe ubutungane turafise n'abandi ibishigikizo vyacu abajejwe indero eka ibisata vyose vy'igihugu bikorera mu gisagara ca Bujumbura ni nabantu dukorana neza kandi igihe cyose muzoba mufise ikibazo muradutera kamo kugira ngo izo ngorane zose muzoba mufise twongere tuzikemure nimvira ko ico kibazo ntigisubire kuvugwa kuko turagishoboye kugikemura na cyane cyane reka rero uno munsi si umunsi w'amajambo reka dushimire mwebwe mwese mwaje gushigikira ababene wacu kuza kuratira ijisho ivyo bariko bararangura yavuze ikintu kimwe cyanezereye murazi ko twebwe igihugu cy'u Burundi dutunzwe n'uburimi n'ubworozi yavuze rero ko yaje azanye ibihanitse ibimashini birima kandi mukamuzi ko turabarimyi antuka ico gihe muzoba mwugurura ico gikorwa muratuyakara kuko ico kintu kiraduragishinga cyane gose twebwe murazi ko turimisha amaboko icambo cy'umuntu ari hanati iyisuka irandembeje ariko ko mutuzaniye ibimashine bizodusahiriza kurima ibimashine bizoza kudufasha ahari hagoranye bikahakora mu mwanya mutonya murumva yuko turiko turatera imbere na cyane cyane ko mwagiye kurahura bumenyi muragahora muraza kandi dusabe ko mubizanye mu gisagara ca Bujumbura murazi ko dufise n'amatongo make yo kurima ariko tubasabe na muzindi ntara nimba mufise ubwo bumenyi nimba mufise ivyo bikoresho na muzindi ntara rero muzosimbire kuko bobo barafise aho barima hanini kandi mubazaniye iryo terambere ryo kurima bakarimisha imashine mu mwanya mutonya nta nkeka na cyane cyane ko dufise amasezo dufise igihe kinini ya cyimvura amezi 9 kuri 3 murumva yuko abarundi bazorima amasezo yose nta nkeka tuzotwimbura turye dutarike nagomba rero igihe muzohageze ko ico gikorwa mu gitanguza nyezina mu gitanguza mu gisagara ca Bujumbura muratujya kara duheze tuze tubafashe kucugurura ariko nimwagitanguza mu ntara hagati naho nyene na mahoro tuzoheza tubwire bagenzi bacu bajejwe barongo intara z'igihugu tubabwire nabo nyene babakire kuko muzoba muje kubateza imbere reka dushimire murakoze reka dushimire radio Indundi FM akaryo bahaje nabo nyene batazambaye kuko bavuze rero niyo ni mission idasanzwe yo kumenyesha akaranga ku Burundi na cyane cyane kumenyesha ururimi kavukire twebwe dufise ururimi kavukire
witwa ikirundi. Mugende hanze muvuga icongereza, muvuga ifaransa, muvuga ishinwa, ariko ntimwibagire ururimi kavukire. Abana banyu bavuga icongereza, bavuga izindi ndimi, ariko mumenye yuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ariko tubashimire, tubakenguke akaryo muri ino myaka ngira mwatanguye diaspora yatanguye ryari kuza mu Burundi. Murumva ko haciye imyaka irenze 8 diaspora batanguye kuza baraza. Kuva ico gihe turiko turabona impinduka, turiko turabona yuko abarundi batanguye kwijukira igihugu cyabibarutse. Hari akantu yavuze ku mutima ati twebwe muri diaspora hari abusanga bavuga igihugu cyabo nabi, bafasha abanyamahanga gukokeza. Hariho abandi bavuga batagomba no kuvuga intara bavukamo. Murumva abo baramaze kuguruka mu mitwe, imitwe yabo sinzi birimo kabisa, kuko umaze kuvuga igihugu kavukire, igihugu cyakwibarutse, igihugu mpezo ya twese, utanguye kukivuga nabi, ubwira abanyamahanga ukokeza nabo bakokeza, aho murumva yuko tuba twataye akaranga. Rero mwebwe ivyo mujejwe radio FM, Indundi FM, mubwire abarundi bose bari hanze baza barafata iyo radio yanyu, baza barafata icyo kiganiro cyo gukundisha igihugu, bagifate nk'ankama, kuko nta kindi gihugu dufise twebwe twiratira atari igihugu cy'u Burundi. Ndazi ko mwebwe abadiaspora nivyo muri hanze amaze imyaka 5 bararonka ubwene gihugu, ariko ndababwira ikintu kimwe, baraguha ubwene gihugu nivyo, il est américain d'origine, mwavyumvise, baraguha ubwene gihugu mugabo ntibagura kwandika ijya mention d'origine burundaise. Murumva rero igihugu cyacu cyatwibarutse mu Burundi. Twavyumvise, turavyumvikanye. Rero mukunde igihugu cyacu, impezo ya twese Uburundi. Reka rero sinobicisha amajambo, siyo twajemo, ariko nayo narimwo. Twongere tubakengurukire nyakubahwa nyenurugo, mwatwakiriye neza, mwakiriye bene wanyu abadiaspora, bene wacu, mwabafashe neza, mwabemereye byose, ariko natwe ngira mwatwemereye ko nitwaza akaruhuko ko tuzoza gushyira umutwe kuri charge ngaha kugira ngo amadosiye tubanze tuyaruhuke gatonya. Natwebwe harakenera ko tugira akabreke gatonya kugira ngo tube turahema. Reka rero tubakenguruke, tubashimire, dutangaza icese ko ino hoteli yitwa Samuel's Hope yuguruwe icese. Hanyuma mwadutumye kwa nyir'icyubahiro, ubutumwa bwashitse, nivira ko n'aya masahani y'ibintu biri imbere yacu byamaze gushikiriza ubutumwa ahatari hake. Nivira ko zohava ntanga kuronka ako iyo ntahe mwashinze, ariko ndabemereye ko zoyishikana. Reka rero mwebwe mwese abenegihugu muri hano, abadiaspora, namwe inshuti bagenzi, tutibagiye ingoma na korale yadushize mu maboko y'Imana ikaturirimbira neza, tubashimire, tubakengurukire. Mugume mukunda igihugu cy'u Burundi. Uburundi ni impezo ya twese, nta kindi gihugu dufise tuzokwiratira, ariko dushimire aba diaspora, muzogume mubwira na bene wacu basigaye hariya ko igihugu ari nyabagendwa, kandi tubandanye dukwamisha amahoro n'umutekano twaronse
ibikorwa n'iterambere. Ni kuri ayo majambo rero dusozereye ku kiganiro, Imana yo mu ijuru ibahezagire, murakoze.